Mahoro cyane umeze neza. Muri kumwe na Clever Mpema. Uyu munsi nivuje ko turabira hamwe ikindi gitabo citwa Le Miracle Singapourien. Nico turaba muri gukora fois passé igitabo tureka kuraba cyari gitabo citwa The Richest Men, the Richest Men, ça c'est français. The richest man in Babylon, donc l'homme le plus riche de Babylone. Muri ico gitabo muribuka twarabonye amapoint atatu. Muri ayo mapoint atatu barabonye ko bwa mbere ari reka twaze tugire resume kandi hari kumbure abantu atariho bari batibuka batumvise ivyo twavuze. Muri ico gitabo ibintu bavuga twavuganye n'ibintu bitatu cyane cyane. Muri ivyo bintu bitatu twabonye ko ariho kuronka amahera, ayo mahera ukamenya kuyagumya, no kuvuga urose amahera ukamenya kuyigumizako, ntuyonone, ntugure ivyo ari byo byose ushaka, ubonye ibintu ngo ucugura wonona mugano kuyabika. Hanyuma ugira gatatu ukamenya gukoresha ayo mahera kugira ayo mahera akwinjirize ayandi. Mu majambo makeya ico gitabo batubwira bati wihembe ubwa mbere imbere y'uwo ari we wese, umuntu wari wese arinde ari leta ari urya muntu uriha inzu, ubanze wihembe wewe, abandi ubanze uhumiriza amaso mugabo ubanze wihembe wewe ubwa ni wowe arya amahera nayo ni wayakoreye, ntuhere ku wundi mugabo wihere ko wowe nyene. Pay yourself first, donc wihembe ubwa mbere. Hanyuma niwamara kwihemba ubwa mbere ayo mahera umenye ingene uyabika, nukuvuga ubika en dixième yayo uyabike. Nukuvuga ayo mahera ntuyabika kugira ngo uzoca kuyagura umunyu cyangwa uzoca kuyagura akaboga. Oya, uyabika kugira agwire. Dufata ukavuga uti jewe aya mahera yiwawe niyo yitwa gwawe kuko yani n'ayabandi uriha inzu kuvuga abandi, ugura ivyo kurya no kuvuga twara kwisoko bagatwara mugayo reko bari gwawe kuvuga uti ngenda yabike. Dufate nko myaka 20 azoba angana gutya. Hanyuma muri ico gihe ndoca ntangura kuyakoresha kugira ayo mahera atangure kunkorera. No kuvuga ayo mahera niyo bita slave, no kuvuga umucakara wawe. Murazi ico umucakara akora, no kuvuga ayo mahera niyo azoza aragukorera vyose, ashobora kwikoresha wenyene cyangwa ukayakoresha wenyene. Nivyo rero nivyo ico gitabo kivuga. Hanyuma ubonaho igitabo tugomba kuraba rero nico Le Miracle Singapourien. Muri Miracle Singapourien rero turaza kuraba ibintu bitari bikeya bavuga muri ico gitabo. Muri ico gitabo ikintu ca mbere nahereye ko n'ibintu vyerekeye amashure. Donc baravuga yuko l'école iteza kuba ahantu de transformation, no kuvuga n'ahantu de changement profond, de transformation profonde, de changement profond. Ishuri no kuvuga n'ahantu hatereza guhindura umuntu agahinduka. Twarabonye yuko kugira ibintu bihinduke duteza guhinduka twebwe nyene. Udahindutse ibintu bizoguma kwako nta kimwe kizohinduka. Bamwe bavuga ati ushaka kubira umubiro birakuya, ushaka inka uryama nkazo, n'ibintu nk'ivyo. Rero uteza guhinduka, ukemera ugahinduka. No kuvuga guhinduka bisigura iki? Guhinduka ivyo mwishure turabona yuko barashobora kwigisha ingene ushobora guhinduka. No kuvuga bakakwereka intambwe ushobora gucako kugira ubuzima bwawe buhinduke. No mu buzima busanzwe naho nyene irifo yuko twiga guhinduka kugira ngo ibintu bihinduke. Mugabe ico no babwira n'icahe kugira ibintu bihinduke mu buzima bwacu. No kuvuga duteza kuba dufise intumbero. Udafise intumbero nta na hamwe uri kurava, nta na hamwe uri kuraja. No kuvuga uteza kuba ufise ihangiro, ukavuga uti jewe nshaka kuzoshika ku kintu iki niki, nshaka kuzoba mfise par exemple amahegitari 10 y'amavoka. Iyo niyo hangiro yawe rero uti
ndayipfuza mu myaka iyi n'iyi nipfuza kuzoba mfise hegitari 10 z'amavoka. Iyo niyo hangiro mugatana kimwe ufise wiyumvira gutyo gusa ntushobora guhinduka, kuko umaze kugira vision, umaze kugira intumbero y'ubuzima bwawe, urumva ikintu kiba gisigaye, haba hasigaye kwiyumvira ingene ushobora gushika ku ntumbero yawe. Ni ukuvuga urarahira ukarengwa, ni guhinduka. Muravyumva, uteze guhinduka nyene, ukarahira ukarengwa uti jewe vyanka vyakunda hariya ntegereza gushika, imvura yagwa itagwa hariya ntegereza gushika, ukanaga urutoke ukavuga uti niyaba naka yarashitse jewe kubera kino shikayo none naje ntegereza gushikayo, ukarahira uti hariya ntegereza gushikayo, ukagira ico bita conviction interne, ukagira la foi, ukwizera, kurya kwizera bavuga mu ntuze muri Bibiliya, ukakwaplika kurya kurakora, kirya nta kinyoma kirimwo. Donc ubuzima bwawe urimwo ni miroir ya foi yawe, ukwemera kwawe, ni miroir ya conviction yawe, dote y'ivyiyumviro. No kuvuga ivyiyumviro vyawe mugabo atari vyiyumviro gusa. Ntushobora kwiyumvira ngo nzoronka inka ngo uco yironka ubwo nyene, no, urumva hateza kuba conviction, uteza kugira ukwizera, ukavuga uti irya nkanzu, kuko umaze kugira ukwizera hacaba ico bita attraction. Ni ukuvuga hacaba ico biba attraction, hanyuma ugaheza ukaja en harmonie avec niyo ntuze wifuza, nivyo bintu wewe wifuza. Ni hawurya wifuza umukobwa, wifuza kurongora, wifuza umukobwa, ntuzoshobora kumurongora, ntazoshobora kukwemerera, ntuzoshobora kumutwara mutari en harmonie, muteza kuba kuri même fréquence. Ivyo ubimenye. Donc ikintu cyose ukirugisha, ikintu cyose kirafise fréquence yaco kiriko, kugira ushike kuri iyo fréquence utegereza kuja en harmonie, kandi hateza kuba attraction, hanyuma ukaja en harmonie y'ico kintu. Mu gihe bikidakunze, c'est-à-dire que ntimuba mwabaye en harmonie, ntuba wagiye kuri fréquence mbi, niko bimeze. So ico rero ni cambere rero, urumva barakubwira yuko hateza kuba transformation profonde, hakaba na changement profond y'ibintu, hanyuma iryo shure nyene hakaba ahantu hashobora gutuma abanyeshure bahiga bashobora gucreya, bagashobora no kugira innovation. Urumva ni bimwe vya learning by doing. No kuvuga learning by doing, no kuvuga uriga ukagira, apana kuja kwegeranya ama information gusa canke kuboroka gusa, no, no kumenya no gukoresha information uba waronse, ukazerekana par bien sûr des résultats. Ico ni cambere. Hanyuma ikira kabiri bavuga bati chaque citoyen doit être un bâtisseur. Alors, il faut travailler sur leur mental, car le développement commence par le choix intérieur. Ni ukuvuga rero, urumva ni nk'ivyo turiko turavuga nyene. Urumva ikintu ca mbere, il faut hakeneye abantu imitwe, abantu les gens qui sont capables de réfléchir, abantu bashobora kwiyumvira, les intellectuels bari intelligent. C'est pourquoi il faut travailler sur leur mental. Ni ukuvuga ukabahindura leur mental, c'est-à-dire abantu bagahindura, bakagira hakaba changement kugira ngo ibintu bishobore guhindura, hakaba discipline. C'est très important. Discipline narababwiye yuko ni itegeko wiha, kandi iryo tegeko ukaryumako nubwo biba bimeze gute. Urumva uteza kugira discipline. Nico rero nico kigira kabiri. Hanyuma baravuga muri ico gitabo nyene, bavuga ati itunga si ivyo ufise mugabo ni ivyo uri, ni icuri. Itunga si ivyo ufise mugabo nico uri wewe nyene, la qualité, ta qualité, uko uri wewe. Ni ukuvuga itunga c'est pas extérieur, itunga ni interne, riri muri wewe. Ni ukuvuga qualité yawe ikurimwo ndani,
hanyuma rero ikaba exteriorisée par les résultats. Les résultats zirashobora kwerekana uwuri. Yeah. Nibyo. Bon, ikigira kabiri, ikindi gikurikira, l'éducation doit être une arme contre la pauvreté, bien sûr. L'éducation, indero, ivyo wize, ilifo yuko bigutuma biba ikigwanisho c'inzara kugira ngo no kuvuga ubumenyi wakuye mu ishure ilifo yuko bugufasha kugira ngo ushobore kugwanya inzara mu muryango, inzara mu gihugu. Urumva nico ico gitabo gishimikirako cyane. No kuvuga indero warose indero warose ni indero ishobora gutuma haba la création hakaba na innovation, donc haba création barashobora kuba création ibintu byinshi, abantu bagahinduka, abantu baramenya baciye ubwenge. Hanyuma no kuvuga umuntu aciye ubwenge, umuntu très intelligent ntabakica dufata nko muri ivyo bintu by'intoze by'ama corruption n'ibiki. Non, la corruption c'est pour les interlocuteurs médiocres. Wacha mu bintu bya corruption kuko n'abantu qui se servent first avant de servir leur pays. Nous n'abantu bikundira n'abantu basumirida. Ça ce sont pas des intellectuels, ce sont des idiots. Yeah. Urumva sabo abo resi bo bagira resi bo bavuga muri iki gitabo rero bavuga yuko ari abantu donc l'éducation doit être une arme contre la pauvreté. Urumva ces interlocuteurs médiocres ntibashobora kugwanya la pauvreté n'abantu bibisuma gusa bo ngabo. Hanyuma ikindi avuga ati il faut que le fonctionnaire doit être recruté selon ses mérites. No kuvuga par favoritisme. No kuvuga umufonctionnaire akwiye guhabwa akazi bakurikije ivyo ashoboye ko ashoboye. Ntibamuha akazi baravye iyava ngo umwana wa president, ngo umwana wa ministre, ngo umwana wa gouverneur, umwana wa mustanteri. Oya, aho uriko wica igihugu tanga akazi mukurikije ico umuntu azi. Nutakurikiza hari ntuze nigeze kumva ntuze mwene wabona abagaza ngira sinzi ko mwese mwavyumvise. Mwene wabona abagaza yariko abwira feu notre président monsieur Pierre Nkurunziza yariko avuga ati igihe mukuru wanje yari mutoyi wewe riho mwene wacu bagaza yima yaba president ati yaciye aduhurutura twese ati yahereye kuri jewe atera kuri mwe na Kadege nibundi naramwibaga mwe nabona nimara mwe nabona na Micombero mwe na Micombero ati yaciye aduhurutura twese ati yaduhurutiye kubereka twamashure mwari mufise ati nayo nabaza ati none kanyakubahwa ati none kanyakubahwa ati wime ati naje ni ati wapi arabwira ati ahubwo igihugu carapfuye kera kabisa. Urumva kuri cawiyumvira n'umuntu muvukana mugabo uramuhurutuye ni uhereyeko kwera bagaza. Hari ikintu dukwiye kumwigirako, hari ikintu dukwiye kumwigirako naho yoba yaragize naho bari ibintu bindi. Nta muntu ari parfait, nta muntu ari parfait, mbwa hari ikintu dukwiye kumwigira ko bagaza. Murabona n'ibintu biri mu Burundi byinshi nivyo bagaza yakoze kabisa. Murabona amabarabara, murabona ibibuga by'indege, murabona amazu menshi, murabona n'amahinguro yaragize no komesha nyene yagize kubera ibintu by'intambara n'ibiki. Vraiment bagaza arakwiye credit kabisa. Bo muravyumva rero. Hanyuma ikindi gikurikira nukuvuga itunga ry'igihugu rikwiye gusabikanywa na bose. Nukuvuga hariho abantu bamwe hari dufate nko muri Etats-Unis usanga dufate 5% de la population, 5% nibo bafise itunga risumba iry'abandi bose basigaye le reste de la population. Donc 5%. Musi ya 5% nibo bafise itunga risumba
iry'abandi bo ryabo 50 nibo batunze gusumvya 95%. 5% nibo bafise itunga ryinshi risumba iryabo bose 95 ryose riteranye. Murumva iyo niyo ntuzi, urumva ubwo nibwo busumbasumbane bavuga rero. Nukuvuga avuga yuko hakenewe yuko abantu itunga risabikanywa n'abantu bose kugira ngo ntihabe ico bita gap, nukuvuga ntihabe itandukanirizo rininiya ry'abatunzi n'abakene. Nivyo avuga rero, nukuvuga twese turakwiye gusabikanya itunga ryose, twese tukarinezererwa, umuntu akumva yuko ari akanezerwa ari mu gihugu ciwe. Hanyuma ikindi naca avuga ati pour qu'un pays se développe, il doit imposer la confiance et la transparence. Nukuvuga kugira igihugu gishobore gutera imbere hakwiye kuba umwizerano, hakaba na transparence, ibintu bigakorwa ku mugaragaro. Nukuvuga kwizerwa, nukuvuga nk'inzego zacu tukazizera, abatwara igihugu tukabizera. Ndibuka igihe hari wa muzungu yatwara Obel, amahera yinjira bahora baca batubwira ati muri uku kwezi hinjira naya, muri uku kwezi hinjira, kandi umunyagihugu yararyoherwa cyane, biraturyohera cyane rwose. Ariko mu nyuma amaze kugenda ntavyo nasubiye kumva, sinzi igituma ibintu vyaciye vyononekara. Ibintu vyaciye vyononekara. Iyo biba vyagumye bigenda neza bari guguma batubwira ati ibintu biriko bigenda gutya, biriko bigenda gutya, biriko bigenda gutya. None urumva rero ibintu vyagize vyaradorongeye. Hanyuma n'ikindi naco twoshima umukuru w'igihugu, twarabonye birya bintu vy'ubutare yerekana ingene babushora, ko batanguye gushora, aratubwira amahera bakuyeyo. Bijya nivyo vyiza, nivyo umunyagihugu akunda. No kuvuga ikintu tuba dukeneye umwizero, kwizera abaturongoye, hakaba transparence, hakaba niho duheza tugira donc habaye transparence, urumva hacabona confiance, duca tubizera. Mugabo atatweretse atane kiba tubwiye netwo bizera guhama, kandi niyo transparence ivyo bakora vyose foko biboneka, foko batubwira ati vyagenze gutya na gutya. Donc bakatwereka kuko si vyacu none, ni vy'abanyagihugu, si vyabo gusa, ni vyatwese. None bo biduhishiriza iki none? Urumva babiduhishise hari ico bariko barahisha nyene. Twe twifuza yuko bahetse bakatwereka batubwira ati ibintu bimeze gutya, n'ibintu vy'igitoro canke amabirya vyose bagize, bakatubwiza ukuri ati ibintu mumenye bimeze gutya, ibintu bigenze gutya na gutya. Kuko je hariyo nk'ibintu niyumvira, dufate birya bintu vy'igitoro n'ibiki i Burundi. Uriko uraraba mu Burundi ibintu bimeze, ikintu ca mbere mubona turafise mu Burundi hariho umutekano. Nukuvuga urazimvye cane gose, ntimubona harya igihugu gitekanye muvuge ngo vyarizanye gutyo. N'amahera menshi cane umutekano. Hanyuma hamaze ikintu ndonko n'ikintu ca mbere mukuru w'igihugu yagize, cyo kwe turakimushimira cane gose. Hanyuma ikindi kintu cyane yagize, yagiye mu banyagihugu arabigisha kurima. Harya nagomba ndababwira ikintu kimwe, nta muntu mu Burundi yigisha education financière gusumvya umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu arigisha education financière cane gose, nuko abantu benshi badatahura ivyo aba ariko aravuga, benshi ntibabitahura. Mpora numva ariko avuga nk'ibintu muribuka nk'igihe yavuga ibintu vy'isazi, korora amasazi, abantu baramututse gose. Ariko aravuga ati Uburundi ni Eden, abantu baramututse gose kuko badatahura ivyo ariko aravuga. Abantu bariko baravuga bati ibiciro biduga bitaduga genda bimenya gute. Abantu benshi ntibategera ivyo avuga ariko aravuga. Je naciye mvuga nti ese nko mu myaka 3 umurundi wese yovuga gutyo ati ibiciro biduga bitaduga tubimenya gute. No kuvuga haba ari abondance. Izo ni imvugo z'abantu bari muri vibration positive. No kuvuga ni imvugo z'abantu reganya aho tutareganya. Twese twifuza ko mu bihe bikaya twozovuga gutyo, ibiciro biduga bitaduga kubera ikintu ubuzi curya, uba wararimye, uba warakuye amaboko mu muzu, nitwakura amaboko mu muzu tukarima, nitwakura amaboko tugakora, ntacyo tuzovuga. Umuntu umwe wese azovuga nk'uko. Iyo niyo mvugo twifuza uwari we wese, icomba Murundi wese
mu gihe kiri imbere akazovuga mu minsi mike ukazokumva ariko aravuga nk'uko nyene ya ivyo nivyo twifuza nico gituma mvuga ni umukuru w'igihugu aravuga ibintu muga abantu rimwe na rimwe ntibategera ivyo ariko aravuga kandi muga birumvikana mbo hanyuma urumva ico ni ikintu kweri ni ibintu yagize bihambaye cyane rwose murumva nk'ivyo bintu vy'umutekano nibitwara amahera menshi cyane nivyo hanyuma ikindi naco gihambaye nababwira ikindi naco gihambaye abantu bakunda kwiyobagiza mumenye yuko muri Afrika ibihugu bitaronka imfashanyo ntibirenga na bitatu muri Afrika nzima ntibirenga na bitatu mugabo Uburundi le pays le plus pauvre du monde ntihagire n'ifaranga ry'imfashanyo bagiha ico gihugu hama kigatena n'ubu tukaba tugitemye yurongere ntimubitegere ari abantu batabitegera ibihugu vyo muri Afrika so hafi presque tout le monde kiretse Burkina Faso gusa ibindi vyose bironka imfashanyo c'est-à-dire Burkina Faso no Burundi nivyo bihugu bitaronka imfashanyo ibindi vyose bironka imfashanyo cawumvira rero Uburundi le pays le plus pauvre mucawumvira muri Congo aho vyageze aho Congo yifatira ibihano ikagira amahera batwara amagunira muce mwibuka muri Zimbabwe ingene vyagenze igihe bagira intutse bayitwara bayifatira ibihano mwibuke naho nyene vyagenze mugabo twebwe Uburundi aba fonctionnaire bagumye bahembwa nziko bagumye bahembwa donc hari ibintu ushobora kuyumvira ariko mugabo hanyuma nico gituma je niyumvira n'ibintu vya corruption ko bizohava noneho baratanguye gushora ubutare nibaza yuko ivyo bintu corruption turazi mu Burundi irari kwere bariko baragereza kuyigwanya turazi ko izohava hanyuma ivyo donc ibintu bihambaye cyane mu Burundi bari nivyo bahereye kuri la sécurité hanyuma baja kuntozeye kunke baja kwedeka umunyagihugu kugira ashobore kumenya kwitunga kuronderera ivyarya urabona ko narya amakreation y'amabanki association de jeunes amakoperative n'ibiki kugira abantu bashobore kumenya kwiteza imbere baronka ivyo barya bareke kuva mu bintu vyo gushera vyo gusaba urumva ko ari ibintu bikomeye cyane kweri vyakozwe nico gituma twiziye ko n'ibindi bintu bizoza erega nta ntushobora gutera imigere kabiri ngo bishoboke ariko rero je sindi mu economiste ndi mu economiste jewe mugaje niko ndayibona mbona yuko turi mu nzira ibintu bishobora kuzohinduka ariko ibintu bizakora ibicyo turasaba kugira ngo bishobore kugira mugana vyo turiziye ko bizohera turavye aho igihugu kigeze igihugu carononekaye gose kandi kora ibicyo kuraraba c'est pas Burundi seulement ni mu bihugu presque mu bihugu byose byo muri Afrika ariko twiziye ko mu Burundi bizogabanuka hanyuma ikindi tubandanirije gutse kuri CJ yacu hanyuma ikindi naco bavuga bati pour qu'un pays se développe il doit no ico twagihejeje il faut convaincre par des résultats nuko ivuga ibintu byose werekana cyari buko mu ganora doviko kwa gasore avuga ati muzotumenyera ku byo dukora nta rindi teka tugwanira atari ukubashimisha ni ukuvuga ibyo abantu bakora dukeneye kubona amabarabara meza dukeneye kubona amazu meza dukeneye kubona ibitaro vyiza dukeneye kubona amazi meza dukeneye kubona umuyaga nkuba mwiza ivyo nivyo dukeneye ayi niyo marezilita dukeneye rero nivyo bizodushimisha n'ahandi kuvuga gusa ivyo de rhetorique ivyo nta hamwe bidushikana twe dushaka ivyo mukora tuzobamenyera ku vyo mukora twarabatoye tuzobamenyera ku vyo mukora voilà nivyo rero il faut convaincre par des résultats hayimikire naco la corruption ne détruit pas l'économie mais aussi l'âme d'un peuple donc corruption ntiyonona igihugu gusa ayo ivyo ni biri mu gitabo kiya gitabo le miracle singapourien la corruption ntiyonona igihugu gusa ahubwo yonona n'imitima y'abantu irayonona cyane rwose abantu ugasanga bononekaye abantu ugasanga nta kigenda
vraiment baba bariko bara ibintu baba bariko baronora igihugu cane rwose. Hanyuma icanyuma twovuga il ne faut pas tolérer les petites fautes, il ne faut pas tolérer les petites fautes. Bavuga ati amakosa mato mato kirazira kuyirengagiza, kirazira kwirengagiza amakosa matoya nawe nyine no kuyahana. Hanyuma uwirengagije amakosa mato mato urumva ushobora kwirengagiza par exemple nk'umuntu acerewe ku kazi avuga ati mu nyuma wirengagije umuntu acerewe ku kazi ntumuhane ati mu nyuma uzokwirengagiza ibinebwe akazi kazi ntegatwa gapfuye none bisoba biheze. Bo ico nico cyanyuma inge tugeze ngaha twavuze ndavuze menshi murambabarira ya mugire ibihe vyiza tuzosubira.